Nyencubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje kwakira abashitsi bari barongowe n'intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu c'u Burusiya Vladimir Putin, akaba ajejwe amagara meza, amagara y'abantu be no kurwanya ingwara z'ibiza. Iyo ntumwa idasanzwe mu vyo yazananye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yashimye imigenderanire isanzwe ihari hagati y'igihugu c'u Burusiya n'ic'u Burundi, aranagaruka ku masezerano yateweko umukono mu kwezi kwa Kigarama hagati y'igihugu c'u Burusiya n'igihugu c'u Burundi ku vyerekeye guteza imbere igisata c'amagara meza. Biciye muri ayo masezerano, igihugu c'u Burusiya kiramaze gushikiriza igihugu c'u Burundi ibikoresho bifasha mu bushakashatsi mu gukinga no gupima ingwara ziva ku biza. Barazana n'abahinga kugira ngo bahe ubumenyi abahinga b'u Burundi mu gukoresha ivyo bikoresho, eka mbere hakaba huguruwe n'ikigo c'ubushakashatsi ku vyerekeye ingwara z'ibiza mu kigo c'igihugu gisanzwe kijeje ubushakashatsi INSP. Iyo ntumwa idasanzwe Dr. Anna Popova y'umukuru w'igihugu c'u Burusiya yaboneyeho n'akaryo ko gushikiriza ubutumire nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ku nama idasanzwe izohuza igihugu c'u Burusiya n'ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika, be n'ibindi bikorwa bikomakomeye bizokorwa, aho mbere hazoyagirwamwo ivyerekeye kurwanya izo ngwara z'ibiza be n'umugambi wo gufungurira abana ku mashuri. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yashimye ubushuti busanzwe buhari hagati y'igihugu c'u Burusiya n'u Burundi, bugaragarira cane cane ku bikorwa n'imigambi igihugu c'u Burusiya kirangura mu gushigikira ibikorwa vy'iterambere vya leta y'u Burundi. Aranabemerera yuko igihugu c'u Burundi kizoseruka muri ayo manama catumiwemwo.